sinzi ko muyizi mu gifaransa ni trompete inzamba ni ikintu bavuza kugira bavuge yuko ari intambara cyane bavuge yuko hagira haba inama cyane ari umunsi mukuru muri Israel ari umunsi mukuru celebration bamaze gutanga ibimazi baca bayifata bakayivuza bagatamba bakatubwira ariko mu ihembe babiri tugira ko Yesu wazoza ngo kubicu kadusome abitoronika bambere nyene aho hejuru gatori mu gacura gatishaka nibaza ko bashitse ko abapfuye bazozuka havuga ngo ariko bene data kitugomba ko muyoberwa iby'abasinzira itiro ry'urupfu ngo nimubabare nk'abandi badafise ibyizigiro aha baratubujije n'itegeko ntitugwiye kumera nk'abandi badafise ibyizigiro mbega abo babandi ni bande abantu bataramenya n'umwami Yesu n'umukiza abantu badavutse ubwa kabiri abonye ngo nta byizigiro bafise ko twebwe tuzuye ibyizigiro kuko Yesu niwe byizigiro byacu hadavuga ngo nimubabare nk'abo uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka aba ariko twizera yuko basinziriye muri Yesu Imana izobazana nawe abavuze gusinzira n'abantu bapfuye yibizeye Yesu muri mukiza igihe Yesu azogaruka aje gutora ishengero abantu bapfuye bizeye ntibazoherengetera nababwiye yuko umuntu agizwe n'ibice bitatu igihe umuntu apfuye impemu yiwe yakijijwe n'umushaha wiwe biraja mu ijuru ntibaja mu ijuru kujya imbere y'Imana ntibaja imbere y'Imana baja ahantu barindirira muga ahantu haba n'umunezero biteze kuzobara niba ari bidashira haleluya niho benshi bita muri paradiso n'ahantu nibaza izo mpemu z'abanyamishaha yabo biba bimeze neza umubiri wowo urasubira mu ivu ugahambwa umuntu apfuye ataravuka ubwa kabiri atarakizwa atari Yesu n'umukiza apfuye impemu yiwe n'umushaha wiwe bijana bita mu gitutu c'urupfu muri séjour de mort mu gihe buranishe wo aho hantu baja kurindirira imibabaro baja kurindira kandi ho baba biteze umubabaro baba bamerewe nabi baba basagahinda baba barindiriye ko bazocika urubanza kubera bidashira baba bihebuye nta munezero nabo bamutunzi yarari umwe yakagana na Aburahamu na Lazaro nuza mutunzi yaramerewe nabi yaranyotewe yaramvise inzara yarumva yaravuga yaje kubona yarangise ibigumbagumba nje tuma yipfuje amazi nje tuma yavuze ngo Aburahamu genda bambwiriye ku isi bene washaho tuvukana nibaze baza ahantu ndemerewe niwe nabi cyane yaratunze ku isi yaramerewe neza ntibisuka ko abatunzi bataja mu ijuru ko twese turabatunze amen kuko abashaka ngo abatunze ntabwo muzeho cyane Ningire bimwe mu Bibiliya ngo rero abatunzi baja mu ijuru ngo upfumva turushingo ucisha mu muzurugwane rw'ingamiya ingamiya kurakoze ingamiya mu muzuru y'urushinge ko ibintu bidashoboka mugabo ariko Imana ishobora yakavuga abatunzi mu by'Imana nibo bazuja mu ijuru hari n'abakene mu by'Imana hari n'abatunzi mu by'Imana umuntu wese Yesu aba umutunzi mu by'Imana haleluya batwereka neza yuko mu muriro hari abazojayo no mu ijuru hari abazojayo tuba turi muri Kristo deja twicaye mu ijuru haleluya impamvu zacu zicaye mu ijuru tuzojayo mu buryo buboneka aha batugeneza yuko abapfuye bize Yesu n'umukiza Yesu azutse bazoca nabo bazuka reka tubisome tubandane Imana izozana nawe katwumva n'Imana izozana nabo bantu igihe Yesu azobaca iki nico tubababwira ni ijambo ry'umwami twashikirijwe si ijambo yibwiye Paulo yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tuzazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguriye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka haleluya atoneza yuko umunsi Yesu ngo azoza ku bicu wafise akare ariko aravuza kamo ariko aravuga rwose asemera ari ku bicu hejuru kuko mwibuke umunsi yaduga mu ijuru Amerika bavuze ngo kumubonye aduze niko azogira iki niko azogaruka gutora ishengero hanyuma abapfuye bize Yesu umwami n'umukiza nibo ba mbere bazobanza kuzuka twebwe bamwe kumenzo nje bazakunzobandika ibyo ngomba kwibaza kuko ba Petero baba beze wese ngo araje maranati tugiye kuvuga umutima ko batikize kwese ashaka kuzejo haleluya niba
azoza mu myaka 5,000 we yashaka kuza canke hejuru cyangwa mu myaka 10 navyo tuzi amwe azoza vuba hanyuma abapfuye bize Yesu umwami n'umukiza iyo nzambi kivuga bazoca bazuka imibiri yabo izoshizuka impwemu zabo n'imishaha Yesu azoza bizanye murankurikira neza azovuye mu ijuru azoza bizanye imibiri yabo aca ayizura mu mva aho bazoba bari hose aho bahambwe hari abapfuye bakijijwe mbwa bapfiriye mu nzuzi abandi bapfiriye mu mashamba abandi bahambwe mu binogo hamwe n'abandi bishwe ariko aho bapfiriye hose imibiri yabo izoca izuka hama yamwe yabo nabo mushaha byabo bice biba connect mu kirere haleluya haca bica bisura bihure bimaze guhura baca bambara umubiri udapfa rero uwo muntu baryoshe rero bafite bamaze kubona mu Yesu aje yambaye murabuze umubiri ikenda apfa amaze kuzuka aje kwiyaka intumwa bari bicaye bafite ubwoba biyebuye bafite teatro karatubanye imbere bazabura abacomokiye acimukiye gutya mu mwanzo mu gihombe ashe mu gihombe bagatiye ikizimu kidayimoni kaduteye agatekana amahoro abane nawe abana naranesheje jewe baragira ubwoba bariko kumukora mu katuma karavuga ati wapi tumara mu pessimiste aregeje urugendo abandi jewe Tomasiyo jewe mura nikoreyeko nakoze ko vumba muri biganza ngati yazanga ati ntumoreko ko ataja kwanda sindaja nikimaze cy'amaso data ndagishikare mu ihema giye mu ijuru hamaje ngaruka zimiza cyara cumu karagaruka ngati Toma ngumurekoreye tumara ko ati mwami nditse wizeye ko baje kubona hari babize batabanje kubona abo ni twebwe rero abapfuye bakijijwe bazokwambika imibiri mishaje umubiri w'eternel niyo bita la glorification kwandika ubwiza bw'Imana abandi bashaka kugoroka bashaka kuba ubuzima bw'Imana bw'abenshi mukananirwa kubera iki muracambaye mu mubiri ufise icyaha muri mwe ariko Yesu yaza bapfuye ubwa mbere nibo bihutirwa azobanza bazure afata yabo mu yabo imishaha yabo ko azoba bifise sinzi ko azoba bifise mu isanduku ntabyotsi ishanzo ko azoba bifise muri we abifata bihutse bacambara ubwiza mu bwiza bw'ikurikira umumarayika Yesu azovuza kama mu bicu umumarayika acazana inzamba mu kirere afata kandi ababwira umuntu ntapfa umuntu arasinzira tubyumva bibiri hari abantu iyo mubuze abantu ndamaze ko umubyeyi ndazina bibabaza ndabaza ko hari umuntu abantu mukiyebura mukarenda ndetse umuntu w'inshuti nabonye yabuze mama wiwe acaca kumva aragira umuntu w'umudamu acaca kumva yabwa n'igiswahili ngo mama utaniacha mama tutaenda wote turajana akwiriye kumva acagaruka agasubira inyuma ngo turajana genda tuguhabe tugenda arinjira yari kubagura hasi baramufata baramubaza mwana hora abana kandi mama yarakijijwe afite cyangwa uyu mwana ntazi kibaye afite mama araruhuze kandi tugera kubaho ni Kristo gupfa niki unyugo ku mukristo reka bitubwire rero tukijijwe ntidupfa turasinzira abadakijijwe barapfa turasinzira afata igihe umuntu apfuye agiye mu gatiro kibihe bidashira atagiye bidashira kigiye kana kazosubira pfuke azosubira garuke ibaje suri muzuru ibyo byizire by'agakiza twimo dufise rero hama ikicaho cyakoreka azoca wa mumarayika hagarara ku bicu avuze inzamba ze ya trompete yiwe ayikobereza ivuge cyane iyo nzamba ifise ububasha bw'Imana muri yo nijwi ry'Imana ryo ravuga antete ya Yesu azovuga ariko iryo jwi ryo nzamba mu marayika mukuru akanje rizogenda ripenetre no mu bapfuye yishiki kuzima ya mibiri yaboreye iyo mubishigira ubuzima isura kuzuka kora Yesu yararishije urupfu isura kuzuka ifatanye mwewe ikizokurikira nuko Tumunendwi maze natwe abazoba bakiriho banje Michel namwe mwese muri ngaha abazoba bakiriho dusigaye ndakunda ngira Paulo yavuga afate Paulo yavuga ngo bazoca yabago tu ababo twebwe yarabyitiganyisha kare ntagiye ko rivugwa tuzoca duteruranwa nabo mu bicu haleluya dusanganira umwami mu kirere no tuzokwama tubana n'umwami wacu rero Yesu amaze kuza gutora ishenge amaze kuza gutari mu kirere ntazoshika no kwisi isi ntizorubona ntibazorabona badakijijwe kuko bitubwira ngo umwami wacu agaragara n'uw'Imana ko turi abana bande b'Imana bishizwe aho dushobora kumva ijwi ry'Imana twebwe muri twebwe iyo nzamba yose azovugwa n'ijwi
twebwe tuvuze ubwa kabiri niyo tuba twebwe dukijijwe turumva ijwi ry'Imana uno munsi urashaka kumva Imana yambwiye ibi ukanza bishinga n'intare uraryumva rero igihe Yesu azogaruka abapfuye bazobanza bazuke baca bahindurwa instantanément ubwo nyene hanyuma bari nabo bariko baratembera bari kwisi bari mu kazi bandi bajyanye tuze amasaha azozira mu byibuke ariko bahazozira hose ndaziko hari igice c'isi kizoba kiri ku murango ikindi kiri mw'ijoro ubwo nuko munsi niko bimeze hama maze kuza abari bari bazima nabo nyene imibiri yabo izoshikira iki izoca ihinduka abapfuye bazutse bahinduye imibiri batwitangiye guhindurwa natwe ubwo nyene mu kanya k'ukutura ubwo tuza kubibona tuje duhindurwa twambara umubiri uri eternel umubiri w'ibihe bidashira abantu barabambaza ngo rero ngo umubiri uzomeze gute ngo tuzoba turya tuzoba tunywa tuzoba turongorwa ndabwira kasha wumvise ikibazo cyo kurya no kurongorwa n'ibindi no kurongorwa ibyo n'ibibazo by'abantu b'abana reka kwiyumvira ibyo kurya ariko ngo mu ijuru n'ibitoya tuzorwa kandi tuzojya mu ijuru niko Yesu yavuze ibyo nabivuze tuzorwa ku muzabibu tuzorera no ku meza yiwe tuzogera no ku giti cy'ubugingo bizazo tuba dusa amenyo n'inda tuba turi abantu bazima ibyo Yesu ni Bibiliya yawe bivuga Apocalypse 22 n'ikivuga tuzojya ku giti cy'ubugingo n'ibindi rero reka nababwire ibintu by'Imana biraturegera tuba dufite umutwe mutoya ariko tuboneza yuko umubiri yacu izoca ihinduka imaze guhindurwa tuzoba tumera nk'uko Yesu azoba aje asa cyo tuba bivuga ngo beneta ngo ubu turi abana b'Imana wowe uko tuzomera ntibirahishurwa wowe umunsi yahishuwe tuzomera nk'uko azoza aje ameze haleluya tuzoca tumera nk'umwami wacu Yesu Kristo duse nawe twambara ubwiza hanyuma ubwiza uragikoreka rero bamwe muramaze kuja mu ndege abandi kumbere muzozijamwo ariko ico gihe tuzoduga mu kirere atari indege dutwara bazakundura comotse mu kirere bagiye nta n'abandi bazokubona entrete muzodugana n'umwami wacu Yesu Kristo mu kirere kumwe yaduga mu gicu Petero yagendeye ku mazi wozoduga mu kirere uduga mu kirere uduge abandi bapfuye nabo nyene bazutse mwese mwambaye botimo ya hatari mwambaye ubwiza bumwe budapfa butabora mwe hari abantu nyine bamukiye mukabona muri babi ico gihe muzabona ko muri bamuze bamafeshe mugana weraha muzamuzi ubwiza abantu bumwe special apana ubwiza busanzwe bucuya ko umuntu aracuya hatrete wari muzi ducuya twese utangura akabebe keza ugakura agatangura amugagira iminkanyari abantu bahaza bukaza ugatangukenda wabana bwenda uracuya watangura akabebe utangura ujyana ugahita ujyana ariko muri Kristo ntabwo kujyana nibyo kwavuga gusa tugera twende gusa haleluya rero tuzoza duhinduka dusa no kwimana nakunda ibi bintu ko biri tubwira ngo ibinyabwingo birarunguruka abamarayika barunguruka kugira ngo barakubone kandi kubyarema byose ngo bindangishika gushuka kw'abana b'Imana hari abivuga mu miduga n'amafaranga bijya sibyo nuko amabuye impene y'inka intama ibiti amaponete byose birakurindiriye wewe bimaze kugira ngo birakurunguruka bati mbega azobasa gute abamarayika n'abakozi bawe bavuga bati azobasa gute kamana Nchaki Imana ndayizi ari umwana w'Imana yavyawe n'Imana azobasa gute cyo niyo azobasa ibintu rero mukijijwe ndiko nabivuga gutyo kuri nezeko ubwiza kuko abantu bamwe akiza bakagenda mureze gutya genda wiyanganga usanga abantu bakizwa bakubititse bamwe barihiwe batenega akazi abana kazi n'ibyo barimo bagashobora kubisigura abantu baba bakubititse kubera bakizwa baba bihemuye amaganya gusa ari bamaganya yose mugana uraho kwiganyira kuganya ubwiza duhindura imvugo tuba mu buzima bw'umunezero ugakiza ni abantu umunezero muri hori gose muri mwe w'Imana ibi rero utabitahuye uba ubuzima bwakiza bubishe waba mu ntege nke waba kunanirwa ntibwabona ko umunyenkomezi muri Kristo kuko Yesu nakuneshereza we nta nkomezi wa office Bwana Yesu asifiwe rero tuzoca duhinduka dusena tumere nk'umwami wacu Yesu Kristo twambara ubwiza butazegera bucuye hari abaca babaza ngo mbega ngo jemo ngo bazomenyaga na bazomenya waba ubyumva umutigishije abanye bari wimenya ari ibibazo tubazwa ngo ati n'ubundi abantu bashaka kumenya iki ngo uzomenya papa na uzomenya nyene kuko isura yawe nzoshikeye uzoba undi mbwa mwiza agasaza urabona abari barashaje mu nzira y'umusura kwa bajene iyi cyo mu ndya Kristo afatanije nta mutama bayo hari mutama kazabayo hari n'inyenyari hari n'amanjebejewe mugari wa Bibiliya y'Ikirundi ko
gusa ubwiza bw'Imana. Hari abantu bafite isanamu y'Imana y'Umutama, bari mubizi. Hari abantu bamaca amafoto batweretse dufise Imana c'igitama c'ibivi vyinshi c'ikizungu. Cyangwa akaroga kaka kimeze bijya Tiki papa tiki meshikimeze ngenda baturire abantu bitetse Imana kimeze uko. Imana yose umutama kuko yararejo niko no munsi bazori bihe bidashira. Haleluya nasaza. Haleluya. Wani ngabe dusenga vre. Wani wa Yesu waje kwizera umunsi yakuzana mu mwizera. Rero ubiriza bizogenda uko. Wena bizabigenda gute ku bantu bazoba barasigaye. Abantu bazosigara iyo nzaba ntibazoyumva. Abantu bazobavuza ubwakabi batarakizwe batamwizeye. Je tumuna munsi ndagutera kamera kuranyumviriza. Kugira ngo uyu munsi ukaba ushaka kumwizera utamwizeye. Uyu munsi ni wawe. Ko Yesu ashaka wewe, ashaka abandi, ashaka wewe ndabisubiye. Ashaka kugira imigendere na wewe kugira ngo uje mu bwami bwiwe. Ningabira kwasi narondera. Uramwizera gusubuguti ngo muri je ndakwizeye mwami. Hama arabigukorera. Yarabinkoreye yakorera n'abandi n'abadakorera. Iragushobokera na wewe. Tuboneza yuko rero ikintu gikoreka ngaha nuko abantu bazosigara iyo nzama ntibazoyumva. Yesu avuze ntibazomwumva ku bicu. Abazomwumva n'abantu bafise imbuto y'Imana muri bo. N'abantu bafise mwemu w'Imana muri bo. Hari abazoba bari mu kazi nibazoza ku murango. Canke azoba ari mw'ijoro hari n'abakora mw'ijoro. Hari abazoba baryamye biribwa ngo umugabo n'umugore bazoba baryamanye ngo umwe agende undi asigare. Umwe azoba akijijwe undi adakijijwe ariko aragona avyuka asanga ipinja ameze ziryamye ngaho. Turongera bature hacara desordre kwisi hazoba akajagari gakomeye cyane hazoba ubwoba bukomeye cyane ariko kizoca gikoreka uko ico gihe Antikristo azoca aseruka icyo ndakwifuriza no tuzosigara mu bazosiga sindakwifuza ko wosigara mukunzi waje uringa kwanyumviriza ndakwifuza yuko umenya Kristo umwami n'umukiza iyo turenga ukiza tuvyuka ari bisanzwe ariko nizera ko muri no tuzotanga byinshi si ibintu bitoya cyane ukizwa n'ibintu niba ubutunzi bwa mbere buri gukizwa umuntu yagira amashure amafaranga imiduga indege ukaba umuntu wemewe utagira Yesu urakenya uri pauvre ndagutangarije urakenya ibitangazo by'uno mugoroba urakenya ariko ndagufite n'inkuru nziza itangazo rindi uwo mwizero wahinduka umutunzi umutunzi nawe bidashira twaramwizeye turabatunzi siba dufise amahera n'imiduga myinshi oya niba dufise ubuzima budashira muri twebwe nk'ingabire y'Imana muri twebwe rero icyo cyo gikoreka nuko Antikristo azoca aseruka azocaza muri ka cyagiye c'akajagari ishengerezo ryagiye mw'ijuru mu kuba y'imyaka indwi iyo myaka indwi tuzoyibona mwejo muri iyo myaka indwi mw'ijuru rero bamwe muzotangara mushitseyo hari abantu bigishije ngo mw'ijuru ngo hari amazu y'ibyatsi ngo n'ibibandahori bitagira amadirisha n'amago ngo mukore ibikorwa ngo mubake amazu yanyu mw'ijuru ngo abantu bazoje ngo basange ngo amazu ngo atagira ngo ko amadirisha ngo n'imiryango ngo nico zikinyoma Yesu yavuze ngiye kwa data kubategurira amazu ngiye abatahari bandayibabwiye rero ndagambo amazu yateguwe kera nta vyidirisha rimwe zobiri mw'ijuru kuko mw'ijuru hubatswe na diyama n'inzahabu n'ibindi bintu cyangwa umwami w'abami yogira inzu y'inyakatsi hariya umwami n'umwipare mwari nta nyakatsi bayo atari gushatse ati n'inyigisho zigisha abantu gukora ibikorwa by'inguvu kugira ngo bamerete ibyo mw'ijuru ariko ibyo mw'ijuru turabihabwa kugira tubigendere no kwagusa mw'ijuru hariyo amazu ngenda kuremeshe hari abantu mu bibazo amazu muzobamwo hari amazu uca ngaha kwisi ukavuga ni kwisi cyangwa ni ahandi hantu ugatangara iyo bazi amazu wiraba ukavuga uti no kuri kw'Imana sinayo bwabo n'ibintu nk'ibijewe koze bari ubwiza bwatari Yesu aza ko atwambika ibitsibo rero ariko atwambika ibitsibo abamubashe abamugororokeye abo yahamagaye gukora ibikorwa bitandukanye haba mu kazi uko akora ariko kose ugakora uhasha gushima Imana icubari mu byubamwo ukamwizigirwa ugakora ibikorwa byubakiye kuri Kristo Yesu uzobihemberwa Imana igagakiza gacugwe uzoruka uraneze uruko nanagurwa amarira hagati y'abantu byose muvuga ngo nzomenya abantu akoze cyo byibagira tuzobise n'umwanya ko hari n'abantu bise ikibazo ngo nzobaza Imana ibibazo gashaha wenda shikayo ngo ndabibitse ibyo kubika uzocubikurura kuko nzogira ahantu ibibazo tuzoca tumenya rwose kuko twamenywe rwose aho uzoshika ahantu umutima wawe ushaka kumenya papa ganda
ushaka kumubona ushaka kumwumva hari abantu usanga muzomugwa mu nda nabyo ndabivuga mu isi yahera ngo yo muzomugwa mu nda muzoshimisha mu mugongo wiwe ubundi yambwiye ati genda ushinjira mu mutima wiwe mukuko biri kose aho uzoje naho uzokwica abantu hari n'abandi batinda byo uzoshimisha abantu bateye hari n'abandi bazo kwicara ku nyuma y'amajana 5 n'ubwo simuvuga ko tumwe barakora mu myaka gikizwa ngo nibi ngo nzonishe nyuma ya Paulo jewe uko biri kose aho uzokwicara gikuru nuko Imana izogushimira gikuru nuko umwizigirwa ku byo yaguhamagariye gukora gikuru nuko ubahesha icyubahiro ku isi n'ibyo Imana yakuremeye uzuri kuri abo bibi byose byo guhanagurwa amarira uri kuranezerwa iyo myaka izoshikamo cyane iyo myaka irikiraho ku isi hazo hari ibibazo bikomeye cyane ku isi icyo gihe rero Antikristo azoca aza aje reka dusome ishengero rigiye Antikristo azoca aje ishengero rizoduzwa namwe n'uw'Imana azokugwa mu isi mugana azabagiye mu buryo bw'ibihe bidashira ko azokora mugadakora nk'uko akorana n'ishengero uno musi Saint Esprit ku isi kubera ishengero twebwe kugira ngo badufashe kisi n'abantu benshi ariko ishengero rimaze kuduga nk'ubu yanze bagikora nk'uko yakora kera je tuma abantu bazokizwe mu gihe ca Antikristo abantu bazobanza kwishwa no kubabaza uno musi nta muntu yicwa kwizera urizera we hose bagavuga ngo haba mu nyuma ariko ico gihe hazobigiye kigoye cane isi zobigiyemo abandi natwizera n'abapfuye bakijijwe bose tuba tubagirirwa ikirori mu ijuru umunsi mukuru ukomeye cyane abamarayika baduserva umuzabibu n'ibindi bitandukanye Yesu akwaduhanagura amarira turyohewe mwe bitagira uko byumva so tuma umunezero hanyuma kadusoma Tesalonika ba kabiri cya kabiri yaje ndangiza ibindi nzobivuga kwejo 2 Thessaloniciens 2:1-12 havuga ngo abagore kandi uvuga ko umwami Yesu mukindi kavuga jambo ry'umutwe turabihinga bene data kubwo kuzoza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzokwanirizwa kuri we kwacu ntimushoboke munyiganyiga ngo mugwe igihumura cyane ngo muhagarike imitima naho mwoba mubitewe nimwe mucanga n'ijambo cyane n'icete kimeze nk'ivuye kuri twebwe kivuga yuko umunsi w'umwami wacu wejeje gushika ntiyakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe kuko utazoza kwakureka Imana byabiri byo gutimana no twavuga by'ibyaha bizobira ku isi apostasy mu Gifaransa kwakureka Imana kutabanje kuboneka kandi wa muntu w'umugarariji atarahishuka wa muntu w'umugarariji ni Antikristo ngaha ariko baravuga ko gutandukana ikintu kimwe ngaha gatoco cozazana abantu baravuga ngo kwa Yesu mu buryo bubiri muri Bibiliya hari cyo bita Yesu azoga gutora ishengero d'une façon invisible mu buryo butaboneka ibyo babyita kugaruka kwa Yesu bita kutuzwa kw'ishengero hariho n'uburyo bwa kabiri azogaruka mu buryo bugaragara aje kuganza imyaka igihumbi aha bari kuvuga byerekeye kugaruka kwa Yesu aje kuganza imyaka igihumbi Yesu ashobora kugaruka ku isi Antikristo atarabanza kuganza ku isi akaza kuza kuganza imyaka 7 ishengero riraduga Antikristo acaseruka acaganza imyaka 7 akora imyaka 7 ku isi n'umwami aganza isi hanyuma Yesu acagaruka nyuma y'imyaka 7 no kugaruka turavuga tuzobona ngera ejo mu buryo butahuritse yuko Yesu kugaruka cyane nivyerekeye kuganza imyaka igihumbi ngo umugwanizi yishira hejuru y'icitwa Imana cose canke igisengwa nuko azokwicara ku rusengero rw'Imana yerekana ngo ni Imana aha n'ubwashe nuko muri Israeli ubandarije bashaka tubwira n'ibindi bitandukanye mu gatanu ngo nimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe kandi none murazi kibuza kugira ngo azahishurwe mu gihe ciwe kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora mugabo hari ubibuza none gushitsa igihe azokurirwaho ureko abibuza ishengero rya Kristo haleluya Antikristo nashobora kuza jewe nawe tukiri ngaho ntibishoboka hari n'abantu bavuga ngo Antikristo yaraje hari n'abavuga ngo ni papa kuri ubu kuvuga ngo tukuri kuko abantu bacavuga ngo mvuze ibintu birengeje urugero ariko hari abantu bigisha ko papa ari wa Antikristo yaje bakanaguhara n'ibiharuro ngo Vicarius Filidei ngo Vicarius Fistosi n'ibintu mu Kilatini bagutaniza ibintu ariko Antikristo ubwiwe ntaraza ariko systeme yirukira koza uko ariko akora tuzobibona cyo mu buryo bwagutse ariko arakora ntaraza ariko ishengero riko ryakisukira tegurwa umugeni wa Kristo akategurwa Imana yarindira abanyamahanga bakizwe ariko biri tubwiye mu Roma ugiti gica abanyamahanga ncakwira kiginjira mu ishengero les étrangers
ngo ico gihe Yesu azoja gutora ishengero. Uno musi aho dutegura John na wewe ariko ashaka ko tumumenye umwami n'umukiza, ariko ashaka ko tubana nawe tugendana nawe ngo tumuheshe icubahiro, tugira passion kumwamamaza aho dushika hose, aho dushoza ntituriho ku bwacu twebwe. Dufise ikibazo ko abakizwa benshi babayeho ku bwabo, benshi baratara ko atabuze bwabo bagifise, bazi ko bafise ubuzima bwabo manage uko bashaka. Abo nta buzima bwacu tugifise, dufise ubuzima bwa Kristo muri twebwe. Ubwo buzima bwabo turongora tujana ahashaka ko ashatse n'ahashakiye. Woko ibyo ushatse mu nguvu ziwawe ni byiza, ariko Imana ishaka kugira impact kwisi. Iyo impact ni kwa mu nguvu ziwawe, bikora mu nguvu za Kristo muri wewe. Ibyo usaba byizere, mureka kore, urangire ubuzima bwawe buhindura mu kanya gatoya. Imana ishaka kumenyesha, wowe ntuzopfa nk'uko abandi bazopfa, ntuzobora nk'uko abandi bazobora, nta rupfu ruzogukorako kuko Yesu yaresheje urupfu muri wewe. Haleluya. Umwanya rero batureka, nari gusa byinshi mvuga, turakundana mwebwe, igiturire rero ejo ndagitanguye. Nyine ndagenze kugira ngo ndabusoma sindabusobanura, ndashina gusubira mbona bambaye mu mutima, muranyemeye ndabumarireko. Eka mama mubikori ndamubaha kandi ndaze ko mutakore bamwe bamwe. Ndabona ndeka duheze. Ariko ni bambe 15. Ariko ni bambe 15. Cumi na gatanu mirongo itanu na rimwe mirongo itanu na gatanu. Eko hanze 15:51-55. Jewe iki gice ndacita incamake ya Bibiliya. Nico nje ndacita incamake ya Bibiliya yose. Iko ndacita jewe. Havuga ngo 51-55. Abagwenda babwinda babarira akabanga. Ntituzosinzira twese. Ariko twese tuzohindurwa. Mukanya gato mukanya aho gukubita ingohe. Aho inzamba yiherezo izovugira, kuko inzamba izovuga bapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora ni wamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa ni wamara kwambara ukudapfa, ni wazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Muvuge muti amen. Warupfuwe intsinzi yawe iri hehe? Warupfu uruboyi rwawe ruri hehe? Ibyaha nivyo ruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ibyaha n'ibyagizwe. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda k'umwana wacu Yesu Kristo. Nuko bene data nkunda mukomere ntimunyeganyige, murushirize iminsi yose gukora ibikorwa by'umwami wacu, kuko muzi yuko ubutame bwanyu atarabwo ubusa mu mwami wacu. Amen. Bene data ndangije kuno murongo, ubutame bwawe kuko byawe umwami si iby'ubusa. Hari umunsi uzobishimirwa. Imana yashaka kubera umwizigirwa ugendana na mpemu wawe, ariko ibyo yihutira cyane itangazo ryihutirwa ni ukuvuka ubwa kabiri, ni ukukizwa, ni ukumwakira. Ni ingabire, si ibintu urondera, si ibintu ukora. Nta n'ukwiza ko wakuja mu ingabire y'Imana kwizera. Nje Imana yakwipfuriza yuko ubaho unezerewe. Pawulo avuga ngo tubirindirane igishika. Baba barinda ibintu byo kwa Yesu, abantu babirindirane igishika.